Reka nsubire kukuramutsa no kuguha akazi mu mwanya wacu we ukunda kandi ugakurikira amakuru n'ibiganiro vyacu tuba twagutunganirije. Ni inkuru y'umubabaro ivuye mu gisagara ca Bujumbura ku kibuga c'indege. Amakuru atweretse neza yuko hari umuntu yiciweyo nk'uko biriko biravugwa cane. Amakuru akatwereka ko iyo muntu yoba yishwe inyuma y'inyuruzwa ryiwe, ndetse gushikana n'ubu atawe uzi aho bamujanye nk'uko amakuru ariko aravugwa cane avyerekana. Ni inkuru rero idushikiye uno mwanya turi buze kuraba. Uyo akaba yitwa Murengerantwari Jean Pierre, akaba kuri ubu ngubu bivugwa ko ngo yoba ahejeje kwicigwa ku kibuga c'indege mpuzamakungu ca Melchior Ndadaye nk'uko amakuru avyerekana mu gisagara ca Bujumbura. Turaza kumenya yoba yiciwe hehe canke se yoba yajanywe hehe mu makuru yose twagutohoreje kandi turiko turakorako amatohoza. Ni inkuru zitandukanye ziriko ziravugwa ngaha mu Burundi, inkuru zirabana n'ubwicanyi bwabaye ndanse. Ubwo bwicanyi bukaba buriko buranyegezwa n'abategetsi bakomeye ngaha mu gihugu. Turaza kumva ico abihweza ibintu n'ibindi bavuga ku biriko birabera mu gihugu, ndetse n'izindi nkuru zose twatunganije kugira ubashe kugenda umenya ibiriko biravugwa ngaha mu gihugu cacu. Vyose turaza kugenda tubirabira hamwe nk'uko amakuru yacu avyerekana. Naguhaye ikaze rero we mu mwanya wacu tugiye kubana. Urazi neza yuko ukunda amakuru n'ibiganiro vyacu biba vyakorewe amatohoza n'abamenyesha amakuru b'abahinga. Ushobora kuba utwumviriza ariko utarafyonda subscribe canke se sabone, ngira ndagusabe gukoresha kano karyo ufyonda sabone kugira igihe cose dushizeko inkuru uraje uba mu bambere bazironka. N'amakuru abatojwe neza, ya makuru yatojwe n'abamenyesha amakuru b'abahinga mu vyo gutoza amakuru bakorera ngaha mu karere k'ibiyaga binini ndetse no muri Afurika y'ubuseruko. Ayo makuru baradutohoreza bakayaturungikira, nanje nkayatunganya maze nkayagushitsako. Abatwumviriza muri ngaha mu Burundi ndakenguruto cane, abari mu bihugu vy'ababanyi, abari mu makungu ya kure, bari kuri Buraya, Amerika, Aziya ndetse n'abandi muri hirya no hino hatandukanye. Mwese nkaba ndabahaye ikaze cane muri ano makuru. Reka no makuru yacu tuyatangurire kuri no nkuru ikorewe amatohoza ivuye ku kibuga c'indege mpuzamakungu citiriwe Melchior Ndadaye mu gisagara ca Bujumbura. Inkuru yaramutse iravugwa cane ngaha mu Burundi, yakomeje icicikana ndetse ganahanwa ku buhinga ngurukana bumenyi, ariko twe twatanguye gukora amatohoza kugira tumenye icoba cinyegeje inyuma y'ivyo biriko biravugwa. Ni inkuru y'inyuruzwa ndetse hamwe yagiye binavugwa ko yuko ngo yoba yagandaguwe. Iryo nyuruzwa rero ngo rya Murengerantwari Jean Pierre, yo akaba ari umunyagihugu bivugwa yuko yajanywe ndetse atawuzi aho yoba yajanywe gushika ubu ngubu. Amakuru akatwereka neza yuko rero iyo nkuru y'umubabaro muri rusangi biriko biravugwa yuko ngo leta y'u Burundi yoba yagize uruhara rukomeye cane mu gushimuta uyu munyagihugu, ndetse ngo akaba yajanywe atawuzi aho ajanywe, yoba abo mu muryango wiwe ndetse n'ababanyi muri rusangi bose rero bakaba atawuzi iyo yajanywe, na cane cane yuko ngo babonye arengukanwa ku kibuga c'indege citiriwe Melchior Ndadaye i Bujumbura nk'uko amakuru avyerekana. Iyo rero Murengerantwari Jean Pierre akaba yajanywe kuri amasaha y'umuhingamo Bujumbura ku kibuga c'indege mpuzamakungu citiriwe Melchior Ndadaye. Abantu rero batanguye kwiyamiriza iyo ngendo ya leta yo gushimuta abantu, aho twagiye dutoza amakuru yuko ngo ashobora kuba yajanywe ahantu habi cane. Bamwe bakariko barashikiriza amakuru yuko ngo yoba ngo ndetse yanahejeje kugandagurwa, ariko ivy'igandagurwa vyiwe tukaba tukiriko turabikora kwa amatohoza kugira tumenye icoba cinyegeje inyuma y'iryo ubugwa ry'uyo munyagihugu Murengerantwari Jean Pierre, nk'uko inkuru tuba twatohoje zigenda zivyerekana. Ndakwibutse yuko rero abihweza agateka kazina muntu badasiba
kwiyamiriza ingendo ya leta yo kunyuruza abatavuga rumwe nayo ndetse n'abandi biboneka yuko ngo boba badashigikiye imigambi yayo, bakavuga yuko rero abantu batogwa ibiziga ijya nino ndetse abandi bakavuga irengero atawuzi aho bajanwa, ariko amakuru yose akanyegezwa, bityo rero ngo bikaba bituma hari bamwe bagenda biyamiriza iyo nyifato ya leta ya CNDD-FDD. Turaza kumvirizamo rano makuru ico abihwezi vya politike ndetse n'agateka kazina muntu basigura ku biriko biraba mu Burundi, ndetse tuze no kuraba icivyegeranyo Human Rights Watch kivuga ku biriko birabera mu Burundi inyuma yaho kino gihugu kivaniwe mu kanama k'umutekano ka ONU gashinzwe umutekano. Byose turaza kubimenya muri ano makuru. Nago rero ndibuze kugira vyinshi ndi bukubwire cyane ko turiko turakora amatohoza kubirabana n'iryo nyorozwa ry'uyo mugiye murengera ntware Jean Pierre, ndetse tukaza no kumenya nimba yo bakiriho canke koko yishwe. Ariko mbere yuko tubandanya n'izindi nkuru, reka tubanze twumvirize ano makuru twatohoje ariko aravugwa ejya nino ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi. Dojeje kuyumviriza turakomeza n'izindi nkuru ziriko ziravugwa ngaha mu gihugu. Inama y'umutekano ya ONU itegerezwa kwa mitanga inyishu zishemeye kandi ku gihe ku bibazo by'umutekano n'agateka kazina muntu mu Burundi. Ivyo biri mu itangazo ryashizwe habona kuri uyu wa kabiri n'ishira hamwe rijejwe agateka kazina muntu Human Rights Watch, inyuma yaho inama y'umutekano ikuriye Burundi ku rutonde rw'ibihugu vyama vyigwa nayo. Human Rights Watch ikabona ko iyo nama itari kwiye gusamazwa canke guterwa ubwoba na leta y'u Burundi. Amakoraniro y'inama ya ONU ijejwe umutekano ku bibazo by'u Burundi yagiye arangwa n'imvugo zirimwe ibihushane n'inyishu zidatangwa ku gihe, mu gihe leta y'u Burundi n'ibihugu bicuditse hamwe bidasiba kugerageza kunigira mu menshi isuzuma ry'ibibera mu Burundi. Ayo niyo majambo yashikirijwe na Louis Charbonneau, uwarongoye igisata c'ubuvugizi ca Human Rights Watch mwishira hamwe mpuzamakungu ONU. Abona ko ingingo yo kuri uyu wa kane Kigarama yo gukura Burundi mu bihugu bikurikiranwa hafi n'inama ya ONU ijejwe umutekano muri kino gihe irongowe na Afrika y'Epfo ifise ubutumwa budahumuriza kandi igihugu kiri mu bihe bitoroshe. Mwitangazo ryashizwe habona kuri uyu wa kabiri, Human Rights Watch imenyesha ko ivyegeranyo vyagiye biratangwa n'umunyamabanga mukuru wa ONU Antonio Guterres bitigeze vyubahiriza igihe, vyinshi mbere bigasiba canke bigahebwa burundu, mu gihe Burundi bwari bwegereje amatora yo muri Rusama 2020. Human Rights Watch imenyesha ko amakuru yo kwizera yaronse yemeza ko ivyo vyategwa nuko leta y'u Burundi yari kwitera ubwoba ishira hamwe ONU iribwira ko ishaka guhagarika ibikorwa vy'uwahoze aserukira iryo shira hamwe mu Burundi Michel Kafando, kugezaho wenyene afata ingingo yo gutanga imihoho muri gitugutu 2019. Gushika ubu Michel Kafando akaba atarasubirizwa kandi n'ibiro yararongoye bitegekanywa kugagwa imbere y'ukwezi kwa Kigarama 2020. Vyongeye Human Rights Watch ivuga ko icegeranyo c'ibiro vy'umunyamabanga mukuru wa ONU cyasohotse muri Munyonyo kiterekana neza uko agateka kazina muntu kifashe mu Burundi, kandi ihonyangwa ry'agateka kazina muntu ridasiba kwiyongera. Ico gihe iryo shira hamwe ryari korishikiriza umukenyuro ritegekanya gukoresha kugira ngo rigondoze leta y'u Burundi kugemerera kubandanya rikorera mu Burundi. Human Rights Watch iranegura kandi ukuntu ivyo biro vyagumye bidatomora neza ibisabwa kugira Burundi bukugwe canke bugumizwe mu mugwi w'ibihugu vyigwa n'inama y'umutekano ya ONU. Ivyo biruko mu gihe icegeranyo c'umugwi ujejwe gukora amatohoza ku Burundi co muri Nyakanga 2020 cemeza ko ihonyangwa rikabije ry'agateka kazina muntu bishobora mbere no gufatwa nk'ubwicanyi bw'agahomerabunwa yabandanije mu 2019 no mu 2020. Human Rights Watch yemeza ko umutekano muke, ubwicanyi, inyuruzwa, ihagarikwa ridaciye mu mategeko bikibandanya mu Burundi, naho abarundi bari bizeye ko umukuru w'igihugu mushasha agiye guhindura ibitari biki. Human Rights Watch ibona ko rero inama nkuru y'umutekano ya ONU itari kwiye gukura kwijisho Uburundi mu bijanye n'agateka kazina muntu. Iyo nama ngo yari kwiye kwitwararika nyabuna ihohoterwa ribandanya n'ibibazo by'ubutungane mu Burundi. Human Rights Watch isaba kandi ONU gutanga ku gihe ivyegeranyo bishemeye bivuga idonido uko umutekano n'agateka kazina muntu vyifashe mu Burundi mu makoraniro yo kwihweza ibihugu vy'akarere k'ibiyaga binini n'ivyo muri Afrika yo hagati.
Abana bariko bafatwa mu mukwabu ugamije gutuza abana bo mwibarabara mu ntara ya Ngozi bafunzwe mu buryo butabereye uretse ko ivyumba bafungiwemwo mu gashoka komisariya y'igipolisi Ingozi birimwo abanyororo b'umurengera abo bana bafunganywe n'abantu bakuze. Abo bana bo mwibarabara bafungiwe mu gasho k'igipolisi cy'Inyamirama bipeji mu gisagara ca Ngozi barenga 50 mu gihe ako gasho kagenewe abafungwa 35 gusa. Ako gasho gafise ivyumba bitatu. Icumba kimwe kigenewe abana bari munsi y'imyaka 18 bita abaminere 5. Icumba ca kabiri naco nyene kigenewe abakenyezi 5. Icumba ca gatatu bita sare commune kigenewe imisori irenze imyaka 18 be n'abagabo kikaba gifise ubushobozi bwo kwakira batarenga 25. Abo bana bafashwe kuri uyu wa mbere bakaba bafunganwe n'abakuze. Muri ako gasho k'igipolisi cy'Inyamirama bipeji ibitigiri birarenze kure kuko abafungwa bose ubu baba 100. Abaharanira agateka kazina muntu mu karere k'uburaruko nibemerewe kubonana n'abo bana babwirwa ko abo bana bazoca basubizwa mu miryango yabo. Abo bana bafashwe mu ntumbero yo gukura abana bo mwibarabara mu gisagara ca Ngozi. Mu vy'abo bana bagirizwa harimwo n'ubusuma. Twarondeye Epipode Baranyikwa buramatari w'intara ya Ngozi, telefone yiwe yahamagara hakabura witaba. Mu gisata ca politike ugufunga abana bo mwibarabara siyo nyishu kugira ngo ikibazo c'abana gikemuke kuko agasho kabakwegera mu bugizi bwa nabi. Ivyo bishikirizwa n'uwahoze ari cegera c'umukuru w'igihugu Frederic Bamvuginyumvira. Uyo munyepolitike aratanga iciyumviro ciwe kijanye no gutunganya neza amatongo yo kurimamwo kugira ngo imiryango y'abarundi ibeho neza. Ku bwa Frederic Bamvuginyumvira iyo niyo nyishu nziza ku kibazo c'abana abo mwibarabara. Tumukurikire. Ahanini ku bwacu dutegera yuko iki kibazo cazananye bwa mbere n'intambara iri mu Burundi kuva mu 1993 aho abavyeyi bapfa bagasiga abana ku ngoyi, abana bakabura iyo baja, bagenda kwa base wabo cyangwa kwa banyinabo bagafatwa nabi, ugasanga baciye bomoka bakaja mwibarabara kuko atabundi bukiriro bafise. Uyu munsi murabibona, muribuka kajya kana kakubiswe ejo bundi kubera ko ukareza atari nyina karahatswe ntawuzi ubuyo kari, ariko burya amaherezo kaca kavuga kati inzira ni mwibarabara. Rero icyo kibazo cy'abana mwibarabara ko abapolisi babafata siyo nyishu namba, kuko uko babafata niko bazarimwo barabarera mu bugizi bwa nabi kuko bazotabamenyere uwo munyororo. Umwana mu bisanzwe ikibanza ciwe si mwibarabara, umwana ikibanza ciwe ni mwishuri. Leta rero ico yobwirizwa gukora nuko yabwirizwa bwa mbere kumenya abana bose bari mwibarabara, hanyuma ikabatorera inyishu mu ruhande rumwe kabashira mwishuri karondera aho barara, ariko mu rundi ruhande kuryanga ico kibazo ntikibandanye babwirizwa kwiga ingene biga ikibazo kijanye no kubeshaho imiryango y'abarundi, no kuvuga kubakura mu matongo arya takimera bakabashira hamwe, amatongo bakayahingura bakayarima kijambere, hanyuma n'abanyagihugu nabo kagenda bakaba mu miji bakaza bararima ayo matongo bafashijwe n'abahinga. Ubwo nibwo buryo bwonyene niyo nzira ku gihugu gifise ubutaka buto nk'u Burundi yoshoboka, ahandi ntibishoboka. Kubapfunga sinyishu bizoguma ahubwo baguma byiyongera. Uwo muntu yaraye yishwe atewe grenade ku mutumba Gasenyi muri komine Buganda n'umutama w'imyaka 60 azwi ku izina rya Michel Habonimana. Amakuru dukura mu bamwe mu banyagihugu bo kuri uwo mutumba avuga ko hari nk'igihe cy'isaha 4 z'ijoro aho bumva grenade ituritse bashobadukira rimwe baja kuraba basanga iturikiye ku ishure nshingiro rya Bumbiri aho uwo mutama yarasanzwe arara izamu. Abo banyagihugu bavuga ko baciye basanga iyo grenade yahitanye uwo mutama, ariko bavuga ko abo babayiteye batashoboye kubamenya. Abajejwe intwaro muri komine Buganda bavuga ko uwo mutama yoba yishwe ahorwa ko ari umurozi. Amatohoza akaba yatanguye gukorwa kugira hamenyekane abagandaguye uwo mutama. Uwo mutama akaba abaye umuntu agira indwi yishwe yagirizwa uburozi muri uno mwaka mu ntara ya Cibitoke, aho batatu bishwe muri komine Mugina, umwe muri komine Bukinanyana.